ingene twaremurura abubakanye basanzwe bari mu bibazo ku buryo baciye mbere bitura na sentare Ecclesia bwayo ishoyo bamarira. Mu murongo umwe n'ikete nyigisho Amoris Laetitia mwumvise ejo muri ya ntumbero nyene yo kwitwararika n'abakristo boba baragiye mu bibazo bijanye no kubakana. Umwungere wa Ecclesia Gatolika Papa Francisco amaze gushikiriza bijya vyumviro yasanze iryo kete rishobora kunganirwa n'iminyanyuro y'amategeko amwamwe Ecclesia Gatolika kugira ngo ivyo vyumviro yayashikirije bishobore kugira n'impinduka mu mategeko amwamwe yari asanzwe ahari. Nico gituma itariki 15 z'ukumunani mu 2015 yaciye asohora urwandiko tegeko witwa mu Kilatini Mitis Iudex Dominus Christus Jesus na mu Kirundi twavuga tuti Kristo Yesu umukama umucamanza ngenze buhoro. Mitis Iudex Dominus Jesus. Musanzwe muzi ko hariho ico bita sentare Ecclesia Gatolika ijejwe kwiga ibibazo ndoramutima kugira ngo abakristo batunganirizwe. Muri iyo sentare nyene hariho igice kidasanzwe ciga imanza z'abubakanye, na cane cane iyo hageze ko batohoza ko ubugeni bwabo bwabaye ubw'ukuri. Ni igice kidasanzwe kandi novuga ngo kenshi kitoroha gutegera. Ntawo mvuga byose rero, nico gituma nkuko babinsabye ikiganiro canje kiza kwerekera cane cane ku butumwa izo sentare zishinzwe, na cane cane inyuma yaho ubwo rwandiko rusa n'urushira mu ngiro ivyumviro biri muri Amoris Laetitia rusohokeye. Mpejeje kubacira ku mayange nca ndababwira n'ingene muri diocese yacu biriko birashirwa mu ngiro, hanyuma ndabaha akaryo kubaza ibibazo ku vyerekeye ubugeni rukristu aribwo twita isakramento. Nagira mbanze nibutse ko ukubakana k'umugabo n'umugore kutazwi gusa iwacu muri Ecclesia Gatolika, kuko n'imbere yaho hariho ubundi buryo ukubakana k'umugabo n'umugore pari mu mico no migenzo. Nico gituma abihweza batandukanya uburyo bune ukubakana. Hariho uburyo bwo kwita uburyo kama, ukuvugwa uburyo buri mu ndemano y'umuntu, aho umuntu wese uko avuka n'umugabo n'umugore akumva hari ikintu kimukwegera ko badasanga igitsina, mu nyuma bigahinduka ukubana. Icyo dusanga mu gitabo c'amamuko Yohana 2:18-24 Imana yashima ko umugabo n'umugore ubunga ubumwe. Abo bantu ntibari abakristo, bari abantu gusa. Nico gituma ivyo Imana yashinze ikabiremana umuntu
zatanguye kubaho novuga ngo umuntu ataramenya Imana kiretse Adamu ataracumura niho yarazi Imana ijana ku ijana. Inyuma y'igicumuro byabaye ngombwa ko abaho n'ibindi biremwa buke buke gushika azoshike asubira kumenya yaga niyaje. Hari ubugeni rero kama, hariho ubugeni bwisunga imico kama, kuvuga ngo n'abatazi Imana hari ukuntu mu mico yabo bari bafise ingene batunganya iby'imico. Mu Gifaransa bavuga ni bwa mbere no bwa mariage naturel, ubwa kabiri mariage coutumier, ubwa gatatu ubugeni bwisunga amategeko yanditse. No mu mico y'abantu y'iki gihe hari abantu bagira bati ni byiza ko dushinga amategeko ajyanye n'ingene umugabo n'umugore bubakana. Ayo mategeko ashobora kuba ay'ibihugu cyangwa y'amadini. Y'amadini yemera Imana cyangwa yemera Kristo afise amategeko agenda ubugeni, tukabitunganya bityo gusa kugira ngo kubwo kwemera kwabo umugabo n'umugore bubakane. Ubugeni rero bwa kane aribwo nokwita uburyo gahita ni ubugeni sakramenti, kuvuga kubakana k'umugabo n'umugore sakramenti. Ubwo rero nibwo twisangije abakristu, cyane cyane abakristu gatolika dufise amasakramenti indwi. Ubwo rero nibwo tuza kuvuga ubwo bundi burahitwa bukarengerwa n'ubwo bugira kane, kuko akaranga mutima k'ubugeni Kristo aribwo bugeni sakramenti nuko abakatijwe babiri badashobora kwabirana birengagije isakramenti. Uwo Kristo yashitse ku rwego rw'isakramenti ukubakana k'umugabo n'umugore. Ivyo abantu rero baba baragira canke baba bashize mu mico yabo n'imigenzo imbere ya Yesu Kristo, uwe yabishize ku rwego rw'isakramenti. Niho n'inyigisho rero Eklezia yapfunyapfunyijwe mu ngingo y'amategeko y'1055. Icyo abantu bose barasanzwe bagira imico kama canke nk'umugirwa kama uri mu mubiri w'umuntu, Yesu Kristo yagishize ku rugero rw'isakramenti. Ni ukuvuga ikimenyetso cy'urukiza kirangurwa n'ishaka ry'Imana kugira ngo uwo muntu ntabe akibeshejeho gusa n'uruntu umugabo yinjire mu mugambi w'urukiza w'Imana. Ico isakramenti ryo kubaka Kristo kiguriyeko n'ayandi masakramenti, ari naco gituma ari urwego ruri hejuru rw'ubundi buryo bwo kubana n'umugabo n'umugore. Igituma ngenda rero canke ihangiro ry'ubugeni Kristo ni urukundo no gutanga ubuzima. Mu yandi majambo, abubakanye Kristo bakirana mu rukundo, kandi urwo rukundo rugatuma bashobora gufasha Imana kurera kugwiza ubwoko bw'abantu. Nibi nyene bishingiye ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'Amamuko cy'ikigabane ca 2:18-24, kuko bahamagariwe kurema, gufasha Imana kurema, mugabo bisunze umugambi w'Imana. Inkingi ntabanduka rero z'ubugeni Kristo ni ubumwe bw'umugabo n'umugore, ubudahera bw'ubwo bumwe, hamwe no kuba isakramenti. Uyu munsi nk'abakristo tukaba twategereye ko kubera ko Kristo yajanye ku rwego rw'isakramenti, kuba isakramenti bica biba inkingi ntabanduka. Ubumwe bw'umugabo n'umugore, ubumwe budahera bushingiye ku rukundo, ibyo bikahinduka isakramenti Eklezia. Nibi nyene disunga y'amajambo akomeye Yesu yavuga mu Matayo 19:3-6,
avuga ingene kuva mu ntango Imana yarameye ubumwe budahera bw'umugabo n'umugore, kandi akemanga ko ico gihe bafatanijwe n'Imana, kandi ico Imana yafatanije ntawugitandukanye. Ico Imana rero yakoze igikorwa c'Imana umuntu akacinjiramwo, novuga nti akagishongeramwo nk'umwe nyamunyu atubwira. Nivyo nyene ingingo y'igihumbi na mirongo itanu na gatandatu y'amategeko ya Ekleziya iragisubiramwo ikakivuga mu rurimi rw'ayo mategeko. Mubicisha mvuga nti aya mategeko ya Ekleziya yosunga inyigisho ya Ekleziya, ikisunga kandi ijambo ry'Imana. Burya nta teko n'imwe rya Ekleziya idafise aho rivoma mu nyigisho mu ijambo ry'Imana. Ni imvugo gusa ipfunyapfunye ikoresheje kumbura amajambo yo mu by'amategeko, mugabo idashobora gutandukana n'ibyo Ekleziya yigisha canke n'ijambo ry'Imana. Hariho rero ico twokwita agaciro imbere y'amategeko k'amasakramentu na cyane cyane iby'ubugeni, ari navyo nagira mbere nk'ushimikira kugira ngo dutegere igikorwa c'amasentare mu bijanye n'ubugeni. Kuko amategeko ubugeni sakramentu bushinze imizi ku mwumvikano w'umugabo n'umugore ugaragarira ku masezerano y'icesi. Ico twokwita agaciro mvategeko gisaba ko abubakana bwa mbere baba bakurikije ibisabwa n'amategeko y'Imana n'abantu. Bwa kabiri ko hakurikijwe ingingo zitunganya ivy'ubwo bugeni imbere y'amategeko ya Ekleziya. Ni ukuvuga iki? Abantu babiri umugabo n'umugore bagira bubakane, kugira ngo ico gikorwa kigira agaciro imbere y'amategeko ya Ekleziya, nuko bwa mbere abo bagira bubakane baba bakwije ibisabwa bya ngombwa ngo ico gikorwa bagikore. Ubwa kabiri ko amategeko yategekanijwe nayo bayubahiriza. Kubera iki bateza kuba bafise ibyangombwa? Ni ukuvuga ngo kubera ko ari igikorwa gisaba ukwemera, kubera ko ari ingingo umuntu afata, kubera ko mbere ari isezerano, birasaba bwa mbere nk'akarorero ko uwo muntu aba kwije mu mutwe, ko uwo muntu aba adasunitswe ku nguvu, kuko umuntu adafise ugushaka n'ubwenge nta gikorwa na kimwe kizima ashobora gukora. Ivyo n'akarero k'ibisabwa ku bantu bagira bakore ico gikorwa. Ku rundi ruhande hari amategeko bubahiriza, bavuze bati muzokwabirana mubanje kuvuga mu majambo atomoye ico mwemera, kuvuga mugira amasezerano, jewe nakiriye wewe nawe wakiriye jewe, ndemera ko atagahato, ndemera ko ntazoguhemukira. Uko kuvuga ayo majambo basezerana, ubu wisimvye hari itegeko urenze, mugabo kandi ayo masezerano uri kurayakora, kuko amajambo avugirwaho niyo aha agaciro ico gikorwa. Ivyo bita consentement mu Gifaransa biteza kuhaba kandi amajambo yumvikana. Rero abagiye bagira ati twe twubatse ko twakundanye, twari tubishoboye, twafise ubwenge nadusunitse, mugabo iki gice cyitwa gusezerana ntikihabe, hari tutabaye no kuvuga ngo rya sakramento ryabaye, kuko Ekleziya yatekanijwe ko ibigize sakramento ari ivyo. Hariho abo bantu bakwije ibyangombwa mu mutwe no mu mubiri no mu kwemera, hariho n'imigigwa baza gukurikiza. Yego biga iby'amasakramento bose murazi ko mu sakramento byose hategerezwa kuba cyo bita matière na forme. Bitabaye ntiriba kuko niko byategekanije.
icyo rero nicyo gituma bishika iryo sezerano, bituma isakaramentu rihaba ishobora kugira amahinyu canke no kuhaba ntirihaba. Iyo rero harenzwe itegeko ryashinzwe n'Imana mu bijyanye n'ubugeni, turavuga ko ubugeni bushobora no butabaye, ni ukuvuga mu biboneka womengo bwabaye mugabo ntibwabaye iyo harenzwe n'akarero itegeko ryashinzwe n'Imana. None nk'ubu ko ata muntu yubakana na mushikiwe canke ata muntu yubakana n'umwana wiwe, nibaza ko igihe bo kubakana tutabizi kumbure mu nyuma tugasanga yubakanye na mushikiwe, nibaza ko ubwo bari ubugeni, kuko si itegeko ryashinzwe n'abantu, itegeko ryashinzwe n'Imana. Ubwo byoshika umugabo ukaba bizwi yuko adakomeye, ni ukuvuga atafise ububasha bwo kurangura amabanga yubatse, hanyuma ngira ati jewe nawe bimeze uku ngira ngo nubake, ngira ngire ubugeni, nibaza ko ubwo bugeni twavuga ngo bwabaye ngo nuko basezeranye. Iryo ni itegeko ryashinzwe n'Imana, ryashinzwe n'abantu. Nibaza ko harenzwe ingingo ngenderwako ku ngore zijanye n'amategeko gusa ko bigenda gute. Iyo harenzwe ko ingingo ngenderwako zashinzwe na Ekleziya, tuvuga ko ubugeni bwarenze amategeko canke bwabaye mbere n'imfagusa kubw'ayo mategeko abugenga. Ico catumye haba ico nokwita inkurikizi canke kazoza k'ubugeni buba butakurikije amategeko. Inkurikizi ni zibiri. Mu ruhande rumwe, bishitse ubwo bugeni bukarenga amategeko yanditswe n'abantu, mugabo urukundo n'ubumwe bw'abo bantu bikahaguma, ntituzigera tumenya kumbure ko ivyo vyabaye ko ari itegeko ryarenzwe ko ubwo rukundo n'ubumwe bwabo burabandanya, kandi nibwo butuma tudashobora kubagiriza ibintu na kimwe ko ntavyo tuzi. Ni ukuvuga ngo birashika ubugeni bukarenga amategeko mu gihe c'amasezerano, mugabo ubumwe n'urukundo bw'abubakanye bibandanije bikagira mbere n'ivyamwa, naho amategeko bayise mariage putatif mu ngingo y'igihumbi na mirongo itandatu na rimwe. Ni ubugeni rero bwarenze amategeko yanditswe n'abantu, yatunganijwe, mugabo kubera ko amasezerano yabaye, kubera ko urukundo n'ubumwe bwabandanije, ubwo bugeni ntacyo tubuvugako. Hari ikindi gihe rero bishika abubakanye barenze amategeko, itegeko ryanditswe n'abantu kumbure, ariko biranashika na rimwe ryashinzwe n'Imana rikarengwa ko, hanyuma bakabana mu nyuma bikanga ko bandanya abantu, kumbure urukundo gatosekara, kumbure umwe muri bakagira ati jewe ndabihagaritse. Ico gihe rero abubakanye nko mu bihugu byacu byemeye ibyo kwahukana, abo usanga bagiye aho basezeranye muri sentare y'igihugu bakavuga bati twe turahukanye, noneho iyo abakristo bikaca rero bivyura imibereho mibi mu vy'ukwemera, nk'uko mubizi aciye ashima kubakana n'uyundi. Isezerano rya mbere rikihari, abakozi igicumuro c'icese murabizi, agatangura kumva ko ubuzima rukristo bwasuye inyuma, n'amasakaramentu akironka, iry'Eukarisitiya, iryo gusubiza hamwe n'Imana. Nuko rero havyutse umugwi w'abantu b'abakristo basa n'abikumiriye. Ngabo rero abo umwungere wa Eklezia Gatolika yashimikiye ko muri rya kete, bituma mbere yifuza guhinyanyura amategeko agenga ubugeni mu bijanye n'abamaze kuba abatakironka amasakaramentu ya Eklezia. Ibi rero nibyo vyatumye iyo ngingo ishingwa. Kubera iki? Kuko nkuko twavyumvise mu nyigisho z'ejo, Yesu Kristo umwungere mwiza nta n'umwe
mu ntamejana nta rimwe ashaka gutakaza. Nabonye imbere ibisomwa by'uyu munsi iyo hataba umunsi mukuru wa Yohani Batista, ibisomwa by'uyu munsi byavuga iby'umwungere mwiza guhera muri Ezekiyeli 36 kuja kw'Izaburi y'umwungere Jondi umwungere mwiza hamwe rero n'inkuru nziza. Bisigura ko ku by'ukuri iyi ngingo yerekeye abo bomengo ntibakiri ku rugendo kumwe natwe, nitwibutsa ko tutarekuriwe kubashyira uruhande. None rero tubafashe kugira ngo ibyo barimo naho byinshi biboneka nk'igicumuro nabo barashinzwe. Ubwongere bw'umwungere mwiza buraberekeye. None rero tubafashe iki? Dufate ingingo zituma bagira umuco kandi biyumvamo ko bakiri mu muryango kugira ngo buke buke bagaruke, kuko urukundo nibyo ruravuka nibyo rurakura. Mugabo nanjye ndabihurije ko n'ubundi yagize ati ntirupfa, kuko rurinze rupfa ntigoba aribwo, kuko aho rupfa ni mu budapfa bw'Imana. Tubafasha rero twisunze ubutumwa budasanzwe bwa sentare ya Kiliziya Gatolika yiturwa, hanyuma ikumviriza, hanyuma igaca urubanza. Icyo yisunga sikindi nuko ahatari gake y'urukundo n'ubumwe bisa n'ibyatosekaye. Abari bubakanye bakarangiriza kwahukana imbere y'amategeko y'igihugu yasanzwe ahari. Iyo mwene abo bakristu baciye bubaka ubwa kabiri bidaciye mu isakramento, ko bitaba bigishoboka, biraba ngombwa ko bituye sentare yitweza nimba by'ukuri hatabaye kimwe twita kuba imfagusa imbere y'amategeko k'ubwogene. Nicyo cyonyine gishobora gutuma ubugeni bwabo bwigwa, basanga by'ukuri bwararenze itegeko ryotuma wimfagusa, bikaja habona, maze bakamenyeshwa ko naho mu maso y'abantu habaye isezerano n'isakramento, ibyatumye iryo sakramento n'isezerano biba bitabaye, bitakurikijwe. None rero butabaye, icyo cyonyine nicyo gishobora gutuma barekurirwa ubugeni bwa kabiri. Ibuye ry'imfuruka y'ubwo bubasha bwa Ekleziya, ububasha bwa Ekleziya bwo gutandukanya abari bitwa ko basezeranye bikamenyeshwa ko batubatse. Ibuye ry'imfuruka ry'iyo ngingo riri muco dusanga muri Matayo 19 mukanwa 3 gushika 6. Kimwe nyene navuga icyo Imana ifatanije ntihagire umuntu agitandukanye. Imana ni nyeranda, iratunganye kandi yubahiriza ubwegege bw'abantu niyo bohitamwo ibihushanye n'ishaka ryayo, ariko inkurikizi ku muntu ayigabiye zamara imbi. Nico gituma tuvuga ko Imana ariyo yafatanije abantu iyo nabo bari mu kuri no gushaka kwayo. None mwumva twovuga ko Imana yafatanije ababeshanye ngo barakundana badakundana, abasabye isakramento batagira ukwemerana gukeye kandi bakabigaragaza bakabivuga ko batemera? Imana yoba yarafatanije uwabiriye uwundi ukagobeye? Imana yoba yarafatanije uwabiranye adashaka kugumana n'uwo bari kumwe kandi akabivuga ikamenyekana? Imana yoba yarafatanije uwabiranye n'uwo bamugurije ukagenda uzi kugiye kwabirana na Mariya bagaca bagwa mushiki we Sofia,
mugasezerana. Imana yafatanije Mariko na Mariya cyangwa yafatanije Mariko na Sophie? Imana yofatanya uwabiranye n'umwana wiwe canke mubyara we ku rugero rwa mbere, n'ibindi birenga amabwirizwa y'Imana na Ekleziya bisa n'ibyo. Ngivyo rero bimwe mu mbo zituma abatandukanye bitura Ekleziya ikihweza nimba hatoba harabaye mu gihe cyo kuragana egome ku munwa yari oya ku mutima, oya ku munwa yari ego ku mutima, ni ukuvuga ngo ukubeshera Imana ngo yabafatanije kandi bitabaye. Ekleziya rero ntirekuriye kwirengagiza mwene ibyo bibazo, kuko amategeko yayo yose agamije urukiza rw'imitima y'abantu. N'ingingo ya nyuma y'amategeko ya Ekleziya ni kwivuga ati ibi byose twavuze muze muribuka ko itegeko risumba yandi ari ry'urukiza rw'imitima y'abantu. Nico gituma rero muvyeyi Papa yahavuye rero asubiramo ingingo zijanye n'ayo masentare kugira ngo ifashe mu gihe tugezemwo abagize ivyo bibazo kenshi bakumirwa ngo bakumbure intango iyo ngorane yari mu gihe c'amasezerano y'ubugeni. Ibyo si bishasha rero, kuva kera, kuva igitabo ca mbere c'amategeko ya Ekleziya cyandikwa hariho ukwihweza ukubimfagusa k'ubugeni. Ariko kubera ko gushika ingingo ya Papa ishinzwe hariho ibyitonderwa, byasaba ko yozo sentare zibijejwe zikurikiza ibikurikiwe nagira mvuge. Ubwa mbere kwitondera cyane urubanza rwose bisigura kuri umwanya munini. Abitura sentare kubera ko kumbere bikeka ko ubugeni bwabo babaye imfagusa, basaba ko bitonda kugira ntibave bajana nyabahururu ngo bagire ngo ego bwabaye imfagusa butari imfagusa. Byari ngombwa rero ko ubugeni buteba, ubwo urubanza ruteba n'imiburi buri mwaka. Icya kabiri byasaba ko hatangishwa amafaranga kandi atari make kugira ngo novuga ngo bace inkokora abibaza ngo nukwirukanka ngo tubinyarutse. Ariko kandi iyi ngingo ivuga ko isentare igizwe n'abacamanza batatu n'imiburiburi nibo bari barekuriwe guca urubanza rujanye no kubipfagusa k'ubugeni. Ukuvuga ko umucamanza umwe ntabirekuriwe, batatu kandi bakabyemeza bose. Hariho ingingo zibiri zisa za sentare y'intango zitegerezwa kwemeza ko ubwo bugeni bwabaye imfagusa. Ni ukuvuga ngo sentare y'intango yaravyiga ikavuga ko usanze bwari imfagusa. Iyo nyine igacijana kuri sentare y'iyungururizo baterewe baraca kuri babandi baburanye, yo nyene ikayijana ati nimuturabire. Ingingo zibiri zose rero zemeje ko ariko biri, bagasha babwira abo bari babubakanye bati ego by'ukuri bwabaye imfagusa, murashobora kugira ubugeni bwa kabiri. Icya gatanu nuko ububasha bw'ubucamanza bw'umwepiskopi bwari mu minwe y'abacamanza mvuga ya sentare Ekleziya Gatolika. Umwepiskopi yarabaho ubutumwa hama bagakora ico gikorwa batarinze kumucako mu gihe bafata ingingo. Igishasha rero muri iri tegeko ryitwe Kristo Yesu umwungere nginze buhoro, ni icerekeye ingene abagize ibibazo byo gusambura kubaka kwabo bofashwa kugira ngo bagaruke mu masakramentu iyo bavyipfuza kandi bikwiye. Hari abantu rero benshi kubera izi ngingo narimvuze batashoboye gushikira sentare, kumbure ibyabo byari gushobora kudadanuka, hanyuma bakagira bati none tubaye abantu. Uko imyaka yahera niko bagiye baba benshi, hanyuma birashikaho umwungere agira ati none muri za ijana nshinjwe by'ukuri izi zibaye izandi. Ngizira ingingo nshasha yashinze zofasha kugira ngo abafise ubugeni bwikwekwa ko kwipfagusa boshobora kwihweza kugira ngo nibyaba bishoboka ko basubira kugira ubugeni bwa kabiri babugire, hanyuma barekurirwa amasakramentu
yari yarahagaritswe n'icyo gicumuro c'icese benshi baba baciye bajamwo. Ica mbere rero gishasha yasabye ko urubanza rwocigwa muri sentare imwe gusa, kuvuga ngo za sentare zibiri zindi zigikenewe, hakenewe imwe kiretse nyine urubanza ariwe yunguruje. Ica kabiri ko babwirizwa kuba abacamanza batatu ntibikiri ngombwa, umucamanza umwe arahagije, ariko agategerezwa gukenguzwa n'umwepiskopi nk'umucamanza mukuru muri diyoseze. Niwe rero ashira igikumu ku ngingo ya nyuma y'urwo rubanza n'iyo rwaba rwaciwe n'umucamanza umwe. Sentare y'umucamanza umwe yari isanzwe iriho ishoboka muri Eklezia, mugabo ku by'ubugeni ntiyararekuriwe no kubikora. Hanyuma y'icya gatatu nuko imanza zibwirizwa kunyaruka, na cyane cyane iyo bigaragara ko ubugeni bwabaye impfagusa mu gihe cy'amasezerano. Hari ibintu ubona ko byaba bisa n'ibigaragara, ntamwe nk'agakaruro nk'umuntu babwira bati wowe rero ko ari wowe wateye inda umukobwa uteza kumutwara ahandi urafunga, yego ndabyemeye. Ibyo imbere y'amategeko murumva ko na cya kibazo babaza bati mbega uremeye kuba kanaka kuko ushaka ko atagahato, akubaza akavuga ati yego nta gahato, hano bari habo bose bazi ko kabaye agahato. Ibyo murumva ko ni n'ubugeni impfagusa. Mugabo kubera ko sentare itabivuze, itarumvikana ko uwo muntu yaguma muri icyo kibazo gushikaho kumbure itaba Imana. Rero ntihagisabwa imanza zibiri, ntibagisabwa gutevya, kuko mwumvise ko icyatuma bateba bagira bati twitonde ntitujanye n'abahururu n'imiburi mu myaka 2 yahinduka 3 canke 5. Ubu rero muri iyi ngingo nshasha asaba ati nibinyaruke, nibyaba bigaragara ntibimara imyaka 5 canke 6 mutarabwira uwo mukristo ivyiwe. Hanyuma arasaba ko niba hahora hasabwa uburyo mugasanga ntabwo afise, umukene ntareke kumvirizwa ngo nuko atatanze ibisabwa by'amafaranga. Icya gatanu ni uruhara rw'abasaserdoti barongoye amaparuwase n'abarongoye imitima n'uko amatohoza yagizwe n'abungere b'imitima, atagizwe na nyine byo gusa. Rero Patiri mukuru arabazwa iby'uwo akabitohoza, noneho rero akashikira sentare azi icyabaye kugira ngo noneho urwo rubanza rube bisunze amategeko. Inama ivuga nti ibisomwa byari bitekanije uyu munsi biravuga rwose ingene 6:36 bivuga ngo bose azobaragira mu butungane, ni ukuvuga ngo atanumwe arenganijwe mugabo hisunzwe ingingo. Ibyo rero biratuma ubwongere bwiza ari bwongere ubwiza amategeko kugira ngo bukingire kandi bufashe n'uwoba yaramaze kugwa mu kibi cyangwa yarenze itegeko. Imbere y'uko rero ndangiza ngira nce ndababwira muri diyoseze yacu naho ingene turiko turashira mu ngiro iyo ngingo. Imbere y'uko iyi ngingo ifatwa mu diyoseze yacu hari hasanzwe ibibazo kumbure tutari tuzi, mugabo rimwe na rimwe haraza umuntu akitora umwungere ati jewe byifashe gutya, mukenyezi yarantaye maze imyaka ntazi yari none mubona ndashobora kubakana n'uyundi kumengo iteka rivuga yuko akiriho kizira. Umwungere wose yarabakira, mugabo diyoseze yacu nta sentare y'abacamanza batatu yari ifise. Mbere mu Burundi bwose sentare yari irekuriwe guca mwene izo manza yari izwi ku buyobozi bwa Papa, yari sentare gusa y'Igitega, diyoseze ya Gitega. Iyungururizo ryayo, sentare y'iyungururizo yayo yari Kigali mu Rwanda, kuko indinganizo y'Episkopi y'Uburundi mu Rwanda. Murumva rero ko izo manza ubugeni bw'umuntu ari mu Cankuzo kugira buzoshike Igitega, hama iyungururizo ribi Kigali, murumva ko
ngira ngo nk'imyaka 100 aho bahaciye urubanza rumwe. Ariko inyuma yaho rero, inyuma yaho ingingo ifatiwe, umwungere wa diocese yacu yaragize ati ntaho tugikenye abize amategeko boba muri iyo sentare ko birekuwe ko umwe ashobora gukora icyo gikorwa akagira bunganizi kandi n'umwungere akaba muri abo bacamanza, niho rero yaciye ashinga ko iyo sentare itangura gukora ibikorwa nyezina. Haraciye umwaka we yari yagenye Patiri Samusoni yagize ibibazo, nanjewe igihe butangura ubwo butumwa nari ndahari, mu mwaka uheze ndahava Patiri Samusoni arashika aca ibibazo byo kurwara mu 2017 niho bwari butanguye, hanyuma aragwara, hanyuma bagena ubundi musaserdoti mu 2018. Kuva rero mu 2018 gushika mu 2019 haciye haza gusaba abifuza ko byabo byokwigwa imanza 98. Mu mwaka wakurikiye dishadishika 105. Niho rero warashinzwe ubwo butumwa yatangura kubumviriza, amaze kwakira ivyo abapatiri mukuru n'abaruwasi bamushikirije 98 arabumviriza bose. Hanyuma umwaka w'ibihumbi 2019 ushira mu 20 haraciwe imanza 10 muri izo 98 yaramaze kumviriza zirekura abo bantu byo kuri ubugeni bw'abanyamfagusa. Inyuma yaho mu 2020 ushira 2021 yabandanije yumviriza, mbere niho nizo zasohoka kuko amaze kubumviriza izo zasohotse mu 2021. Mu mwaka rero w'ubutumwa 2021-2022 ari ubuturimwo abumvirijwe bose 98 buzumvirijwe. Twifuza ko muri zo ni muri 60 zoshobora gushikirizwa, ni kuvuga ngo bakamenyeshwa uko ivyabo vyifashe. Nivyo rero turimwo abaturiko turafasha batwituye duhereye ku bari bamaze kumvirizwa, ariko n'abizana bushasha nabo nyene turabumviriza kugira ngo ivyabo bija abona bafashwe, na cane cane baherekezwe mu kuba muri ekleziya badakumiriwe nico catumye bahagarika amasakramentu. Ico twofata nkama arico nagira ndangirizeko nuko ubasha ekleziya ifise ko kurekura wigeze kubaka rukristo ngo yubakane n'uyundi wa mbere akiriho, birashobora kwitiranywa no kwahukanisha icesa bubatse nk'uko amasentare y'amareta abikora. Hari n'abaza kwitura sentare ekleziya bazanye impapuro zerekana ingingo za sentare zibahukanisha, nk'uko bamengo bagira bati ko leta yatwahukanishije namwe nimugire nkayo mutworohereze. Ihibambewe imbo zituma sentare za leta zahukanisha abubakanye ntaho zihuriye n'izituma sentare ekleziya irekura ubugeni bwa kabiri. Iyo tuvuze ko ubugeni bwa mbere bwabaye impfagusa, tuba twemeje ko kubw'amategeko butabaye, kuko murinze buba ni sakramentu rigaragaza igihugu c'Imana ata muntu ashobora gusambura. Imvo zisigura ubugeni ko butabaye ni nko kuvuga tuti ikiyo tukimenya kare ekleziya ntiri guhezagira ubugeni bwanyu, nico tutari tuzi, tukimenya ntitwabahezagira. Ko rero tukimenye caratevye zukuri bwarabaye impfagusa, mugabo nuko butabaye. Iyo buba ntimwari kumererwa, ntimwari kutwitura muvuga ngo sambura, kuko ntidushinzwe gusambura, dushinzwe kugaragaza no gutohoza ibyabaye imbere y'isezerano no mu gihe c'isezerano. Kuko cyabaye inyuma yaryo, ibyo ntibishobora gutuma ubugeni bw'impfagusa. Nababwira akarero ko umuntu ashobora kuvuga ati jewe sinemera ko umugabo ari umugabo w'umugore umwe cyangwa umugore w'umugabo umwe, nk'akarorero kuko iyo ni muri za ngingo ngenderwaho ubumwe bw'umugabo n'umwe umwe. Umuntu rero akavuga ati jewe ibyo sindavyemeye, mugabo akubaka. Kugira ngo iyo ngingo itume ubugeni buba impfagusa, ni igihe dusanze yabivuze imbere y'amasezerano
kandi akaza gusezerana akibyumvira gutyo. Rero bishitse akagira ati jewe sindavyemera, akaba icabona cemeza ati twarumvise avuga ko ibyo atavyemera. Ikimenyamenya yarafise uwundi mugore, yarafise abandi batatu. Hanyuma rero arasezerana mu gihe atavyemera, yaramaze no kubishira mu ngiro. Uwo rero itohoza adashobora kuvuga ati kumva yuko atigeze yemera iyi ngingo yagize isezerano impfagusa. Biratandukanye rero n'uwo vyashitse yemera ukuri kwamye, hanyuma agashikana akagira ati byananiye mugabo acemeye. Uwo rero naho yo arayemeza gute ko ibyo atavyemera, ntituvyemera kuko byabaye inyuma y'isezerano. Ko byabaye inyuma y'isezerano rero ntibishobora gutuma isezerano impfagusa. Dufate nk'uwundi muntu avuze ati akandi karorero, nk'umuntu arwaye nko mu mutwe. Murazi yuko umuntu arwaye mu mutwe atagikorwa kizima ashobora gukora, ntafise ugushaka n'ubwenge. Hanyuma bigashika muri ico gihe yariko arasezerana, akaba nyene ari umwe twita umusazi. Akavuga ati mbega uremeye ko naka? Rero ndavyemeye. Uremeye ko mutazotandukana mahirwe no marusha? Ego. Mugabo ugasanga abaganga baradufasha bakamenya oya umuntu naho mubona adakwije mu mutwe ku itariki nini yari yaramaze gutubwenge. Ubwo bwine bwabaye impfagusa. Ariko bishitse bamaze kubana iminsi 3 canke imyaka 4 canke 5, akagwara mu mutwe agatangura gukayuka ngo arataye urugo, bagaca bagira bati badakwije mu mutwe rero turabahukanishije. Nimba senkarekeza yo bikora senkarekeza ntavyo kubera iki? N'ubugwayi bw'umuntu atari indwara, akaba yamwemereye ko azomubera bazobumwe kamukunda mu mahirwe no mu marusha, agwaye canke akomeye. Iyo ndwara rero yakira n'ico yemeje ku munsi w'isezerano mu gice ariko twitwaye kubitandukanya. Icya kabiri babaje n'ikijanye abaje kubaka mu yandi madiyoseze kubera yuko babonye ko bibungenze. Nibaza yuko ico kintu kitazosubira kuba nicaba carabaye, kuko ubu ingingo zitugenga mu madiyoseze yose ni izi z'inama y'episkopi. Nimba vyarabaye muri kahise, jewe ndizeye ko bitazosubirira, kuko aho azoja hose bazisunga izi ngingo. Ego hama bababwiye ibijanye rero no kuza kwibungenga no kuza gusaba kubaka rukisa abantu bibungenze mukwezi bibungenze ko cari casabwe nk'ingingo yo gufasha kugira ngo duha agaciro ibanga ryo kubaka rukisa. Kuko umaze kugira iyo nyifato ishumuro c'icese amukagira uti jewe nta ngorane, nukuri yari ingingo ibereye. Ari naho mbere usanga uwo muntu yibungenze mu nyuma kubera ko atasezerana bari bafitaniye, akamwemeza ko umwana atari kuyubu muri cyo kwemeza ko ari gwe n'igihe kugira dukingira ayo matati. Numva umenga iyo ngingo yari yashinzwe yariyo. Ico bababwiye gusa nuko mwigisha Patiri Edward yabivuze, nuko basanze bitanditse muri za ngingo zituma umuntu atubaka ziri muri ekleziya yose atwaje amategeko. Nico cyonyine batoye nk'agahazi. Rero ibi bita ingingo pastorale, ingingo ziherekeza ku by'umutima, zizobandanya zifatwa n'izitari zizofatwa. Nibaza rero yuko basabwe guherekeza abo bantu kugira ngo bige ikibazo ku kindi, mugabo batavuze ngo ubu birarekuwe. Uzontangaza kuko icari catumye basaba iyo ngingo ko ija
mu biri byangombwa n'ubu kiracahari kugira ngo baraza kunyunganira abandi ku bijyanye n'ibyo. Hanyuma ababajije ngo none zifatiriye izihe ngingo abahemukiraniye bikaba icese abantu bakabibona, biravana. Ingingo z'amategeko zifatirwa icyo bita icaha c'icese, mugabo igicumuro gishobora kubera mu mutima w'umuntu hanyuma akacirega kubw'isakramento, kubw'icese ntitucinjiramo kuko ntituba tuzi aho umuntu yagiye kwirega, turazi ko ashobora kuba yacumuye. Ibero byo kuvuga ngo abantu ngo baratanyemo ngo bose barabimenye, ahubwo mubafashe kugira ngo icyo nyene cyamenyekanye icyo cyeyi kihave. Ingingo rero bafatira kenshi izo ingingo zo kubafasha si bihano. Umuntu yabaje yavuze ngo none bafatira ibihe bihano dukuri ibihano mpanabyaha bifatwa nk'ingingo ya nyuma. Iyo rero tukiri muri icyo gihe cy'ingendo yo gufasha abahemukiraniye, nibaza ko icihutirwa ari ukubaba hafi no kubahanura mbere bihereye mu mibano mito mito, kuko duhora twumva abantu baza ngo bajya abantu ngo kujya muntu ngo bafise ngo bahabara ngo bandanye asangira gute. Uvuga ati mutandukanye n'igicumuro c'icese n'igicumuro umuntu akora ashobora kuja kwirega. N'icaba ari c'icese naho hamwe nimufashanye kumufasha kukivamo mu vy'impanuro no mu kubaherekeza. Hari wabajije ico abajya baza guherekeza ubugeni ngo batarubaka, abasore n'inkumi. Mu by'ukuri ibi bita abapane n'abamarene, ubwo amategeko babita ibyagiriza, abagiriza ko icyo kintu cyabaye imbere y'amategeko. Zobaye byiza ari umuntu yubatse, kuko kenshi baca bagira n'icyo gikorwa cyo kuba abapare baherekeza. Zobaye byiza bayubatse ko nibaje guhanura abubatse akiri umusore. Iwacu rero by'ukuri boba ibyagiriza imbere y'amategeko ibyabona, mugabo bakaba n'abashobora gukora iryo banga ryo guhandura no guherekeza. Abajije ibijyanye no kwandikisha umwana atabyawe, mu gitabo kigenga amategeko y'ingo n'imiryango mu Burundi bemeza ko umwana avukiye mu rugo ari uwaho yavukiye. Ibyo bindi tuvuga ngo birazi ko yabyawe na kanaka, naho twateye imbere hariho by'itade ntishobora kubyemeza. Itegeko ryo rivuga ko ari uwaho, ngo yavutse ngo asa na kanaka. None abantu ntibashobora gusa ataco bapanye. Ibyo byose yaba atategeko rihari twavuze turafise ibindi twisunga, mugabo nuko bimeze. Ashaka basa na perezida canke na buramatari n'uwo mwana wa se na nyina n'abandi bana bari ngaho muri ubwo buryo. Abo rero baba baje kumwandikisha ahandi barenga itegeko, yandikwa kuri se na nyina yavukiye aho, kuko murumva ko bishobora gutera n'isaku nyinshi cyane mu kibano. Mwagumye mugaruka ku byerekeye ngo ingingo zituma abantu bashobora kurekurwa kugira umugeni bwa kabiri kandi umuntu abugira rimwe rizima. Ego cyane biragoye kumva na rijya mu gihugu cacu ibi by'amasentare bisa na bishaje. Nico gituma nameze nk'umara umwanya mvuga ku bijanye n'ico bita kubipfa gusa k'ubugeni. Nico conyene gishobora gutuma ubwo bugeni busubirwamo. Uko kubipfa gusa nako kuba kumvo zishobora zabaye imbere y'amasezerano no mu gihe c'amasezerano gusa. Uwo rero mwaba mwarumvise Eklezia Gatolika y'Imuyinga iherutse kurekurira kugira ubugeni bwa kabiri, imvo ziri mu rwandiko sentare yasohoye rumwemere. Ni ukuvuga n'imvo zidasa kuri bose. Hari uwo kumbure basanze ubwo bugeni yabugize yafashwe ku nguvu canke yahawe itegeko n'umuryango. Ico mu rukundo rubayeho rukuvuka rugakomera ntawe bakomakoma.
mugabo baramaze gusambura bagasanga by'ukuri hari icyatumye bimfa gusa byo baremeza ko bwabaye imfa gusa bakavuga ko butabaye. Rero bivana n'umuntu wese ko yituye n'ingene batohoje, kati mukuru yatohoje, abakristo batohoje, sentare yatohoje, amigaca urubanza. Ni ibyo byose biramatohoza kuko ntabwo isa n'ikindi. Mubikeneye umuntu yosubira akabasubiramwo ibi bita empêchement d'irima, ni ukuvuga imvo zituma abantu badashobora kugira ubugeni ni nyinshi twazidondagura. Ibaye imwe muri izo rero irabifatiro ry'uko bushobora kuba bwabaye imfagusa. Nivyo bihweza rero sentare nta kindi ikora, yisunga amategeko igaca itohoza ibajije abantu bababonye imbere y'ubugeni, mu gihe c'ubugeni, inyuma yabwo byari byifashe gute, ibi n'ibi yarabikoze. Yaremera ko uwo muntu by'ukuri bagiye ko nta gahato kahabaye, nta ruhendo rwabaye n'ibindi byinshi. Nyuma rero bagira bati icamwa c'uru ruhendo kwabaye gusambura. Amarero bakaba ntimwibaze ngo izituye Eklezia Gatolika zose muri sentare ngo zizocibwa zemera ko bwabaye imfagusa. Nico gituma naheraheje mvuga nti ibi muri byo tuteza kwakira n'umutima w'ubugabo wa Kristo mu makuba yo kuri iyi si no mu gihe turimo, kuko hariho bizoba ngombwa ko bagira bati ibintu bwabaye imfagusa, hari ingorane zabaye inyuma yabwo. None rero akiruka ibintu byifashe, baraza kunyunganira kuri ibyo, kuko uwo muntu atari kuri kuba Kristo kubera ko ubugeni bwa mbere bwabayemo ingorane bitamuvuye ko ari muri ba bantu papa yavuga ati tubabe hafi ntitubafate nk'abantu batakaye. Muri abo hari abo Eklezia izokwemerera ko bashobora kugira ubugeni bwa kabiri, hari n'abandi izovuga ati ntibishoboka turavye amategeko agenda ubugeni Kristo. Aho bose rero bari mu bafashwa, kuko inyishu Eklezia itanga si inyishu yayo kuko si igikorwa c'abantu. Iratohoza ico mutima mweranda yeretse igishira habone igira ati twebwe na mutima mweranda mugana wa Paulo dusanze ibintu bimeze gutya, twebwe na mutima mweranda. Hanyuma wabajije ego ati none azoguma gutyo, azoguma gutyo gushika hagize igishasha kiba mwanya kitaraba. Uko kuba gutyo nta kibemo nk'ishaka ry'Imana gushika gishasha kibaye. Nagira rero mvuga ikijanye n'uwabajije iby'abasaserdoti, kuko nabo nyene isakamento ry'ubusaserdoti rirafise ibirigenga bishobora gutuma ari imfago canke imfagusa. Ibintu bituma bishobora gutuma rero isakamento ry'ubusaserdoti novuga ngo rihagarikwa ni bibiri. Ubwa mbere itohoza rishobora kwerekana ko bwabaye imfagusa. Ubudiakoni n'ubupatiri n'urugero rwa kabiri rw'ubusaserdoti n'amasakamento ahabwa umugabo yabatishwe. Iryo ni itegeko ryanditse. Hanyuma hakaba uko uwo muntu akwije ibyo umuntu asaba, ni ukuvuga ubwenge, ugushaka n'ukwemera. Rero mu gihe cyo guhabwa ubusaserdoti bishitse kimwe kikabura muri ibyo, nabwo nyine burashobora kuba imfagusa. ni ukuvuga iki? basanze atari umugabo, kuwatirwa ni umugabo yabatijwe. basanze atari umugabo, nawe umwepiskopi yomuka kwiganza ubwo busaserdoti ntibwafashe. basanze atabatijwe, nawe muka kubiganza papa ntibwafashe. Kuvyerekeye ibisabwa nk'umuntu, niyaba ico gihe yarafise ikintu kimutuma ataba atigenga, yafatiwe kw'inkoho atutemeye kuba patiri uraraswa. Basanze mu bibuza ubusaserdoti harimo kuba warisha umuntu, kuba warisha umuntu agapfa, canke warafashije gukorora inda uwo mwana agapfa. Bagatohoza bagasanga naho bwamaze kuja ko ico kintu carabaye.
bwarabaye imfabusa. Ibyo rero biri mu bishobora gutuma ubwo patiri bagira ati kubw'isakramento wahawe udakwije ibyangombwa urahagaritswe n'ubwo burayi ntibukiribwo. Uwo muntu rero arashobora kuba akarukristo kuko gushika ubu Eklezia Gatolika y'i Roma yemeza ko uworonse isakramento ryo kuba akarukristo aronka ubusaserdoti, kandi yemeza ko aronse ubusaserdoti ubwo adashobora kuba akarukristo. Nico gituma rero muvuye ko aca aronka uburenganzira nubwo nti automatique matari ikindi kirinze kuba. Ariko dutandukanye isakramento ry'ubusaserdoti n'ingingo zo gushira mu ngiro ubutumwa bw'umusaserdoti. Ni ukuvuga iki? Ibi by'uko umusaserdoti atubaka rukristo sivyo isakramento rishingiyeko, kuko kera imbere y'ikinjana ca kane abasaserdoti barubaka rukristo. Izi ngingo rero zafashe z'uko agiye guhabwa ubusaserdoti abiyemeje kukumara abasore n'ingingo y'Eklezia. Nico gituma iyo umuntu babonye ko inyifato yiwe idakurikije imico n'imigenzo y'Eklezia y'abasaserdoti, hariho ingingo umwungere w'Eklezia Gatolika ashobora gufata zo guhagarika umusaserdoti yatiwe mu kurangura ibyo abasaserdoti basabwa, bitandukanye no kumukura ku isakramento. Kuko isakramento ryarafashe kandi navuga bitabaye rifise ikimenyetso kidahanagurika. Nk'isakramento rero uwo muntu aguma rifise uburyo ashobora mbere no gutanga amasakramento hamwe hamwe mu bihe bigoye, nk'igihe abantu bari umuntu agira apfe canke umuntu bari nko mu ndege abona ko abantu bagira bapfe bose, ashobora gutanga isakramento y'ikigongo mu bihe bimwe bimwe. Ariko kubera yuko umwungere afite ubwo bubasha bwo gukura itegeko ryashinzwe n'abantu, arashaka kumubwira ati ndaguhagaritse mu kurangura ibyo abasaserdoti barangura. Uwo muntu rero arashobora gusaba uruhusha rudasanzwe rwo kubaka rukristo, kuko nababwiye ko kubaka rukristo bidafatanye n'isakramento, bifatanye no kurangura ubutumwa bw'umusaserdoti. Nk'umushingategeko rero mukuru adasubirizwa ku isi mu mategeko ashingwa na Eklezia, papa arashobora kubikora. Nico gituma rero mubona ababujijwe kurangura ubusaserdoti. Hama rero papa abonye bibereye akavuga ati ko ingingo ya Eklezia ikubuza kubaka yari ifatanye n'ubutumwa bwawe, akaba atari kuri kurarangura, ubisabye urarekuriwe kubaka rukristo. Nibaza rero yuko nkuko nabibabwiye nti ubwungere bwa Eklezia ni ubwungere bwisunze amategeko n'ubutungane. Ibyo bibaye uko suko tuzoba dusuzuguye ukubaka, mugabo tuzoba dushize mu ngiro icyatumye uwo muntu abuzwa kubaka uyu munsi. Patiri Paul anyunganire kuri bimwe bimwe n'ibibazo mwari mwabajije. Mu rukundo n'ibanga rya nje ni ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, ko tuzohuka kubera ibihe ibi ndakwemereye ku izina rya Data. Urashaka uminyuze jewe ngihema sinzobirenga, kubera yamwemereye yuko ku rugero rw'urukundo rw'Imana rwa Kristo muri Eklezia ubudahemuka. Ivyo rero bimutuma mu karangamutima kiwe atarekuriwe kugira ibindi, kaca mu gihagararo ca Yezu Kristo ahemukirwa n'abana b'Eklezia. Twebwe turimo na jewe ndimo n'abandi bose barimo, mugabo Kristo akaguma dukunda urutiziganya ngo ashirwa turokoye. Naho rero umuntu mugenzi we byagoye akamuta akagenda, wewe adashoka ari mu burenganzira bwo kugira ibindi, ukazi neza icyo yemeye. Ku rugero yajinyitse kuri uko kwemera kwiwe, kuri uko kwizigira kwiwe, aravuga ati ego sindakubona mugabo ndakwemereye uko kwemera no kwizigira n'urukundo nakuraganiye,
kandi izina rya Yesu nzotena niwahindukira tuzorokoka, nitahindukira tewe nzorinda mpfa ndagusabira ku Mana impuhwe n'ikigongwe. Tubwire Kristo tuyangaje no mu rukundo rw'Imana idahemuka, urukundo rw'ubutatu bweranda. Si eklezia imutegereza kugumuko, ahubwo eklezia ibonye umwene wa Petero na Paulo hako aguma rurumba igira ati tuma basi usaba mushasha bivyigwe hanyuma usezerana. Mugabo se eklezia imutegereza kugumuko n'urume w'indeye kumemeka, mugabo nakanga mutima yemeye kamushikana kuri urwo rugero rwo kuba fidele gushika gupfa. Tugire Kristo. Imana ya